mbere batwumva mu radio mu quartier wamenga turi ba Superman na ba Batman bataje aba superhero bigendera nta blague irimo aba papa umupapa nakora kubaza ngo nivyo kuri nguye ariko mu radio ni wewe niwe gore ndumwumva nigireze papa rero ntiyumvise ikiganiro agiye ko mu kabari ku mugoro bandi bavyo caramubwira ko banyumvise mu radio ico gihe mu radio havuga iki havuga abamenyesha makuru n'umukuru w'igihugu bonyene none bavuga mu radio nuko n'undi muntu avuga mu radio ebana byari ibintu byatari rero intango niyo hanyuma abantu benshi bagiye kumenya uri muri GMP uri kumwe n'aba Didier ba Gigi 7 mwahuye gute mwagize icumiro cyo kuja hamwe gute na cyane cyane guhitamwo ya style mwaririmbamo nivyo benshi bamenye kijya gihe 2005 2006 mugage cyose nkuragira ama interview bamabumva hari ama histoire yakera ndakonta bakumva umenga none ibyo bintu byabereye he ibiki ibintu nk'ivyo je tuma nakunda kuvuga ngo natanguye umuziki ngo maze imyaka myinshi cyane umuziki nibiki en fait urumva nuko gusa byari kuba vyo muga nuko umuziki turimwe no munsi atari wo wari uhari ico gihe urumva biroroshe yuko kuvuga ko Cedric Bangi canke bacanje bakora umuziki kera bakora live n'ivyuma nibiki barashaka gukora umuziki umeze neza muri 70 twe twaje na rap nta environment nta mauti yo gukora rap yari ahari muri 97 98 99 yari systeme de cassette ibiki nibiki nibaza ko nibaza ko n'abafarizi babitwa ko bakoze umwanya muremure hari nk'indirimbo zabo umuntu zibarondera ko usanga atazo bafise urumva rero nuko ibihe ntivyari bimwe na handi harabayeho groupe avant Geno twavuye tugira groupe Geno navuze twa Claude yanyise Bigice ndamuta Spike Lee ni yari umurapere mugabo yari umu realisateur w'amafilme byana nkaza Malcolm X nandi abantu haraba basket amabona yicaye imbere match za New York zose yamayicaye imbere no movie yamayicaye imbere w'amaroruku je nawe hamwe na ndindi yahora ko cyane New Star ariko kuva muri Mutanga yagiye muri Zipo voilà niyo tagiranye groupe turaba petit bana batoya nyene amafi mugabo urumva mvuze uko yari ama freestyle kuri tele ya basket n'ibikine ntuzeye tuvuye gukora examen ya matema hari umujama ariko kunyibutsa wo mu quartier mu grand frère gato nyene ariko kunyibutsa ngo musi ubwo tuvuye gukora examen ya mate yatunaniye ukuntu twego turaririmba tugira ama freestyle yo kwidogera mathématique n'ibiki akomera ngo kuri yandembe mathématique muzoyisore muzamukoze dagira bya guza ibintu byo muri 2000 ngaha rero ze mugabo urumva byari ibintu byahereraho nyene ntaho byaja nta ntuze rero maze gukizwa niyo twahuye na Claude Gigi 7 to Claude aramproposa ati vraiment nifuza dukorane n'ibikini ntuze hama juste tutaciye nk'indwi zitatu tumenyanye ndaromarka quel point afite umwete uteye ubwoba na determination uteye ubwoba ahego niyaze ko determination ya Gigi ni nyinshi cyane ku buryo ngiraga no umuntu yegira atanga birafise bishika kure nukuri vraiment ebana jewe narakunda rap n'ibiki mugabo sinari mfise umwete n'ibintu birebire nk'ibya Gigi nibaza yuko Gigi na tutagumye twakoranye neza kuva gushika nka 2005 2010 nibaze ko akantu ko persevera kwaje yarakanyandukije rero turakorana turakora indirimbo zitandukanye amaduhura je nkunda rap wakunda reggae na raga hanyuma iriya myaka hari maze imyaka hari aka influence ku muziki wo muri Kenya uvanze raga na rap donc umuziki utambika ukuntu n'intuze amajiji wewe yari yaratomboye yaramaze kuvoyasha gatoya mu Buganda muri Kenya n'ibiki yarafise ako kantu yaramaze ko n'abartiste ba gospel bagira amarap n'ibiki n'intuze jewe gusa urumva Gigi twamenyanye maze nk'imyaka 2 nkijijwe donc determination kuririmba rap kuririmbira Imana narayifashe igihe cyo kubisengera niki hanyuma by'ukuri nkabitangura nk'igikorwa nyene Imana yashize ku mutima hama Didier yaraturongoye muri fraternité hanyuma na Didier yarasanzwe aho ragira sometime kuri église rap agira na grand frère we bonus donc team bibayikre yuko jewe na Gigi na Didier GMP urumva ibisiga byacha vyikora dusengera hamwe tugira na fraternité turabagenzi uwo munsi wa repetition murahura umunsi atari umunsi wa repetition murahura muraciga muri secondaire mu mwanya wanyu wose Gigi we mugatondo twarajana ku ishuri n'amaguru niga kuri stega kuri teletike urumva donc twamara umwanya muremure mu mayo kuyaga yo kurota mwibarabara n'ibiki by'umuziki n'ibiki ibintu nk'ivyo ego haba Imana ishimwe ku bwa Gigi kubwa determination yiwe ku buryo turabapeti tujya ku ishuri n'amaguru n'ibiki ico gihe
gukora indirimbo muri studio byari bizimvye menga yari nka 80000 bari kwa Bochum jewe nta ide nari mfise ko nanano noshobora gukora na 10000 nta sino kubesha vraiment nta ide nafise ko nanano noshobora gukora na 10000 n'ikintu nzeye ebana indirimbo mbere twakoze DJ yarondeye yose si umve bon bamwe gusinza yakwenda bizera shaka yarasabye ba grand frère we n'ibikera afise ba grand frère hanze n'ibikintu nzeye mugabo no kuyabasaba mugakemera gushira 80000 bari mu muziki muri kijya gihe respect kubwavyo respect yarafise determination nini cyane gose nibaza yuko yayinyandukije en tout cas determination yiwe narayivomye ko mu kubandanya ntanguye kwikorana na je bukebuke ego mwazanye style tutamenyereye yakiriwe gute ngese tumenyereye ba Polinero dufasha kwimbaza nabandi nk'abawiri umuco mutuzanira style iri bien rythme twakunze cyane mbere byakiriwe gute pastor bavyakira gute ego bon ntivyakiriwe neza mugabo habaye chance imwe nico ngira profite kuvuga no kubwa batoyi bacu canke abahari ubuno munsi ko barakora ibikorwa vy'Imana bitandukanye ushatse gukora ikintu gikorera Imana fata umwanya wo kubisengera Imana ntishonje Imana ntikenye n'abakozi Imana ntikeneye abantu bayigwanira Imana ikeneye abantu bayigamburukira donc bakora ivyo yababwiye rero hari ntubone gusikina gukora ngo ari ciza canke abantu bane batanu bagishimye cyo guti hano bikorera Imana umunsi ubona shaka kwiretruva na mama wari mu bakugwanya utangura kwibaza ngo Imana yaguhevye canke ibiki kumbe sivyo kuko Imana igutumye gukora ikintu mukaba mwabivuganye igakubwira ati genda Imana irabanza ikagukora ikakwigisha ikaguha iyo ndero ikaguha ubwo bwenge ikaguha izo nguvu je nk'ikizwa nose barambwiye tucuririmba rape z'Imana n'ibiki rape deja nari mpeje gukizwa niyo mvuye rape batayemera rape vyitwa ibintu by'ababandi ni deja no mu gipagani vyitwa ivy'ababandi ubu mushaka ndabizane mu isengero ivyo mu bikura he mugabo nkumva bose arabimbwira ngaravuga mu mutima wanje yari Imana je naje kukurondera we ko ndagukeneye sinje kukuzanira ibintu vyanje ahubwo nje kugira we muzima bwanje ushire ivyi wawe rero sinza kukuzanira ivyo nahora nkora ino ngo ndabikuzanira oya shaka wewe nze nti mugabo nimba hari ikintu kiri mu buzima bwanje cogira ico gikoze no gikora mugabo ari wowe uvyemeye je narafashe iminsi 3 yo kubisengera vy'ukuri niyugaraniye mu cumba ndabisengera Imana irampa uburenganzira bwo kuyiririmbira bwo kuyikorera nkoresheje umudiho wa habe donc challenge zose twahuye icanjabukanye aho hantu hose yari iyo minsi yo gusenga iyo aho umuntu akubwira ivyo nuko munagira n'ivyo kwiyerekana ntumwishure icyo nuko munagira n'ivyo gipagani kumva nta nagashavu mufitiye umuntu hakaza nk'ibikoranino akaza ibikoranino by'abantu bavuye hanze barabimenyereye akavuga ati none nta muziki uhari uri ritme ko mwese umega muririmba ibintu bisa urumva bakanga gutanga izina ryacu kirisu bagenzi bacu bakanga gutanga izina ryacu batuzi ko tuhari dufise ama clip botora gusa telefone gusa bakerekana bati baraharaba mubona gute tuzanabo bakanga gutanga izina ryacu mugabo ebana ntiyabe binzigo nimwe ntiyagira ikintu ntiyagira umuntu nta muntu yakubwira ngo je ngo umunsi umwe ngo yaravuze rape nabe ndamwishura nta muntu avuga ngo yarambwiye nabi kuri podium canke ngo twagiye kuririmba hano ngo umuntu ambwira ngo ndamwishura nukuri narengana amahoro nanaze n'ibintu bintu Imana yabintumye Imana itanguje igikorwa n'igihera heza rero ca ntombora mpura na Gigi afise iyo maturité mpura na Didi afise iyo maturité atanumwe aje kwigwanira atanumwe aje kwemeza ibintu twe tushaka gusa gukorera Imana tuhuye n'ubuntu bw'Imana ngene Imana aje kutugirira neza twene kubwira abajene agenzi bacu nabo bitaba umuhamagaro kugirirwa neza n'Imana nta kindi gituzanye rero uno munsi urabibona yuko gospel yarapira ahantu hose hari abaririmbyi bajene benshi bayigira neza cyane gose imigwi nka JSP imigwi nka Victoria's Team NTC abaririmbyi nka Bakerosi ba Full Life ba Tipe ba Prince na ba Tipe n'abakera twakumuva muri H4C nabande urumva donc rap ya gospel irahari pamoja festival yavutse ku bwa rap ya gospel yajya mbere abayeho festival ya gospel mu Burundi ibayeho imyaka 5 yaje ku bwa rap nibaza yuko yamasengesho kwa kwihangana kwa kubandanya twubaha abantu batatwubaha dukunda abantu batadukunda ari byo byashikanye aho bishikana ibi rero novuga nti bavyakiriye nabi kwa kuvyakira nabi kwabo twe tuvyakira neza
hama kuko twari tuzisha twavuganye n'Imana ku bintu turiko turagira uno munsi nibi ndibuka umunsi wa mbere tugira rencontre n'abaraperi bashika 15 ba gospel tumaze kwa registra 1000 km dushaka kwa registra indirimbo za EJO zakurikiye nabwiye ikintu kimwe nabwiye nti kino gikorwa ni c'Imana je nawe tukigwanira ntitukijustify ni mugabe gikomeye nuko je nawe tugitahura gusa nibikeneye kundi umuntu atabikora bitahura oya igikeneye nuko je nawe tubitahura ni bon cyangwa nti rero nti jewe ngomba kuba partage igituma ndabikora ni gicapo Yesu yampaye ni gicapo cy'umusaraba muri Bibiliya haranditse ngo haravumwe ikibambwe cyose ni kuvuga imbere yuko Yesu abambwa kubamba byarabaho kubamba abantu byarabaho ku musaraba kandi habambwa ibisuma habambwa abantu habambwa umuntu avumwe ikivume cyo muri societe nico babamba igicibwa nico babamba ni mugabe ico gikoresho bakoresha mu kugaragaza ikivume Yesu yagikoresheje mu kuza ahubwo kuducungura akadugira bera biwe akatugira abana b'Imana ni rero musanze nta kintu kibi kibaho habaho intumbero mbi ni rero kino kintu nimba kihari kikaba gifise ububasha mugabo twebwe twadusintu mbere yo kugifata kino kintu kugira twikoreshe mu kuvuga icubahiro c'Imana no guhamagara abantu benshi kuri Yesu guhera uno munsi kino kintu kizoshika icejejwe mu maboko yacu ni ibi inije nawe dukeneye kuvyumva abandi ntibakeneye kuvyumva nimba uri umurapero kaburi ready kurapa mu izina rya Yesu urakeneye gutahura bino bintu yuko kino kintu tugihishira amaboko y'Imana Imana ikakiduha cejejwe ama tukaje kugikoresha umusaraba kera wagaragaza ibivume no munsi umusaraba ugaragaza abagororotsi baza Kristo bambaye umusaraba mwizosi mugabo ntibage ko mu Bibiliya handitse ngo ikibambwe kiravumwe mugabo no munsi turi fier kwambara umusaraba kubera Yesu umusaraba yawejeje uno munsi abantu bari fier kuza kuri Pamoja Festival kumviriza abajene 10 barapa nibiki kubera umunsi umwe rape twayikonsacre tukayishira amaboko y'Imana Imana ikadusubiza ari gikoresho cejejwe nyuma yaho haci imyaka atari myinshi cyane twabonye ico twita nka movement yitwa kuri beat kiacimbiro caje gute kuri beat bisigura iki intumbero yanyu ni yihe ga Big Zoé kuri beat ni nkuko iyo histoire nako ndarakonta mu nyuma abajene baravutse abagira happy nibiki baraba benshi katanga kuranga ama message umujene muri Fekabo yanyandikiye muri Life Center yanyandikiye muri Église des Amis yanyandikiye bo muri Pentecôte banyandikira bambwira ko bandika indirimbo za rap bakene ko ndabafasha ibiki bamwe tugashobora guhura nka tukayaga nkabaha my day biki abandi ntidushobore guhura muga mu nyuma rero baraba benshi ngatangura kubona evenement kanaka hano kuri Église bapostinza ka video hari abajene bagize rap hari abajene bagize rap nibutse ngene twe batugwanyije tura abantu bakuze nibutse ngene vyatuvuruze ko numve nabivuze kujya facilement nko kumenga vyaciye vyipasa kujya nyene no hari igihe kahema zaba fight z'umubiri umuntu akakugwanya akakwanga kavuga uti none nakugize iki wewe urumva navuga none abajene bino ntibabibamwo gute barengana gute nibazoza gucika barobere nibiki kintu nk'ico rero umutima ntangura kubisenga ndavuga kandi urumva bose rap ya mbere adogese badekuvye yari yiwanje umva bose bumva umenga reference ni big bose barandondera bose baranyandikira umutima ndavuga mana okay bose barandondera ikime jejenye n'ubwanje sinzi what next sinzi go indirimbo zarasohotse turatombora mu nyuma amaradio nka CCB nibaza ko CCB iri maradio avec Landry Mugisha iri maradio ya mbere yatanguye kuvuza indirimbo za gospel surtout zacu cyane kazi ikamatrakanyen ikavuza nyene nkuko ebana habaho hit nka tamsifu Yesu nimba harageze igihe abantu bose bayimenye nibaza yuko ariko kuntu nyene yavuga ku radio n'ibikire ntuze rero navuga ni Imana okay ico cyakunze nibikiye mugabo kino gikoresho ni ciwabo kino gikoresho ntibishobora kubandanya kuba kiri divize n'isengero kuko umenga turabakirisu bo kwibarabara rero muri ayo masengesho yanje ndasenga nsenga mbaza Imana rero yanyispire gukora kuri beat titi musanzo ati gikoresho mwe nabahaye nico kuvuga ubutumwa bwiza ni musoke yanze muvuga ubutumwa bwiza abakijijwe baje mu isengero mugamwe muri kikondanya kugwana murondera ikibanza mu isengero nsimvuze ngo ni muve mu isengero oya mugabo isengero muzobana naryo niyo mwatangura kugira ico muri mariye ntiribandanye ribabona gusa nk'abasani gusa niki rero ndahamagara musa mbere ndabwira nari kubona Prince Tip GN na Olivier Bucana yandi ngatwara abo ndabwira yana jewe numva nkwemera ko ntari kuno kandi iki kintu si cajewe nimpaka turi twese basavuga ati ico cyumviro vraiment kiri original rero kuri beat ni movement yavutse uko objectif no kuvuga ubutumwa bwiza
cyo mu mbere dusize ku mutima kuvuga ubutumwa bwiza hakoreshejwe art igicapo mwe mbere yampaye ni cyagihe Yesu hariho ababiri barafise umujama w'abagwayi bashaka ko Yesu amusengera hama Yesu yarahano mu nzi ndani hanze huzuye abantu barabura bamucisha ababiri baca bamena amabati bamumanurira ko uwo muntu yaragwaye bamanurira kuri Yesu ndani igicapo mwe mbere yampaye yari ca mu nzira abandi bataciyemwo muzoshikira ibyo abandi batashikiriye rero yego 2015 icyumviro nemwe muri yakimpaye turi no mu magume numva mbabaye mvuga mana kunyene n'ukuri hari abantu bariko barapfa sishoboye kubihagarika ko bapfa mvuga mana basi tazi twe twagira ubutumwa afime bapfa baje mu ijuru basi bafe bakijijwe ndabivuze niko ndatwenga mugabo nabisenze ndi serieux by'ukuri naye numva mbabaye mwa mashara kubihagarika bino bintu sinenzi ko bizogaruka mu Burundi je byaho mbona abantu umunsi umwe mvure mbona muri groupe barungitse navyo nora mu groupe WhatsApp nibiki barungitse groupe barungitse ifoto y'umuntu umuntu yapfuye canke umuntu yafashwe cyangwa yagize iki ukabona nako baracelebra ngo ani turi mu gihe aho hasigari abantu babonye umuntu yapfuye yitwa naka babicelebra tuvuga mani ibintu nibiki rero umva numva ubwoba nk'umurundi numva mbabara nk'umukirisu buri ibiki nuzeye bana cyane ndafata 2 semaines zo gusenga ndava sinabyagoye gusengera ngaha ntihari yameze neza muri juin ya munsi yene byari bimeze nabi nyene muri juin ndava ngaha ndagenda muri Kenya bana ndasenga ngaruka numva mu mpera y'amaye igitoro gikwiye cyo gutanguza kuri beat y'amaye n'igicapo gikwiye ashaka ndabwira abagenzi February 2016 twagira kuri beat ya mbere igihugu cyari kimeze nabi abantu baragitaha kenzere nibiki natwe evenement yacu atangura kenzere hanyuma nta ide twari dufise ngene ibintu biza kugenda ni twari tuzi ivyo ari ivyo bintu ariko ndavuga nto nari bwabibona haba umunsi wa evenement cyane hari abantu bashaka nka batandatu baba photographe hama barafotora hama ifoto zija kuri internet cyane itanira umunezero ko abantu bakijijwe kumese nimenya ko kuri internet barariko riragwa ni ijambo jeunesse inconsciente bana neza ko twaragiswe inshuro zikwiriye nibiki gigo kiri mu makuba naho komushira amafoto y'iminezero kuna amakuba si absence y'umunezero tugerageza kuzana umunezero kugira amakuba aveho ntabwo tugira ibyo twatugishije gutsindisha ikibiciza tugerageza gutsindisha ikibiciza nta kindi ngo urumva ayo mafoto nta ni foto nimwe yarabaye foto na twebwe bara photographe baje umva igihugu cyari muri crise nta evenement nimwe yari ihari baba bakijijwe baba badakijijwe baraza ikurikira hoho harama media n'abaphotographe nibiki ikurikira ari abantu bose bari ibi bintu n'abandi ko arabigira ibiki abandika ko ari vya politique abandika ko ari ibiki mugabo nyene aba jeune abakristo barabaconscientiser barabona ati bya bintu dufise birakomeye sindakobesha kuri beat ya mbere umunsi mbona abantu ko atari kiganza hejuru baje kwakira Yesu umunezero nagize nibaza yuko nta kudekriva vraiment ntibikunda ntibishoboka ibi nibiki abantu baza kwakira Yesu bamanuka baza binjira muri tele ya basket imana hafuze amarape hari amagroupe yatamvye gusa mana turi muri 2016 February hari amagume cyo nkundira vraiment gukorera imana no kumvira imana mu gihe gikwiye ibintu vyayira bishitsa buke atanduru zirezire ziraba rero kuri beat biravutse uko 2016 17 18 19 2016 nyene directement vers la fin pamoja acivuka yego hajye nurukurikirane vraiment nurukurikirane rwa kuri beat pamoja ikintu zeye rero imana yagaragaje ko ari nyizigigo kandi itangoje igikorwa gishitse Weje kuvuga 2015 cyane indirimbo yitwa 2015 ntushike harimwo n'ijwi ryawe washaka abatari bake twamenye tukumviriza ubutumwa burimwo iyo ndirimbo geneze yayimeze gute mwayanditse imeze gute murumva yuko numvise ko passage wabaye marke n'ibyo ko ibihe igihugu cyako kiracamwo ataco turi buhinduremo kandi ari nakahise ubutumwa bwari ubuhega big zoom ya ndirimbo 2015 ntushike 2015 ntushike indirimbo nivyo barayifatanije cyane na jewe mu ndirimbo musanze ni Small Dog cyaraduhamagara je na Mukombozi byarumvikana turirimba ibintu biriyangaje hama
akivuga gusa ngo indirimbo zo kuta 2015 ntushike muka vraiment kuko ijya ndirimbo nibaza ko recording session yabaye nko mu kwicumi kwa 2014 vya bindi byaraboneka n'ukuri wumvirije gusa iradiyo aravuga nico gituma introduction ko yanje avuga mfise ubwoba nimba ivyo bavuga bizoba naravyumva ndabumvirije 2015 umengo harababa byarumvikana ko turiko turaja ahantu mwiso ngo abantu bose umenga bari cool bari ntaco bitwaye byarumvikana vraiment 2015 narababaye mbwa sinari nta surprise yari irimo byaragaragara ko turiko turaja mwisoko aje rero small dog ari proposa atubwira ko Florisia bavuganye na Florisi small dog atubwira ko yashizemo ku play yiwe je nkabura umwanya ku kazi kinibiki umunsi umwe midi ashaturi ndi mvuye ku kazi cyadurana mukombozi town yanyita ngo pasta ngo twende kumarisia ile nyimbo wewe ujafanya bad ashadufitana na mukombozi cyaturagenda muri studio kwa Florisi akorera mu bwiza ico gi Florisi Grand Frère wa Prince Mshindi niwe yayikoze production genda muri studio turagira bisanzwe vraiment hari indirimbo nyinshi za mukombozi muri circulation ziri engagé cyo zari ziriyo zikeya indirimbo isotse icyabi ibindi bintu indirimbo isohotse amaradiyo arayakira ama media makavuga abantu bamwe akavuga ngo ni bajya babatumye kuyiririmba nga nta muntu numwe indirimbo ni small dog yari mwana yiga muri secondaire ico gihiga nko mu w'icumi umenga jena mukombozi yego twari dukuze indirimbo si gwacu hamira iragira impact yagize itebwo bacane gose hama crise ya 2015 rero yinji indirimbo rikiragaruka ku indirimbo yari yasohotse nko mu kw'icumi na rimwe kwa 2011 yari yanasohotse indirimbo 2014 indirimbo yari yanasohotse mugari mba 2015 indirimbo yitwa 2015 ntushike uri muri 2014 ni simuko muravuga nibiki kuko ku 2015 tegerezwa gushika mugabo 2015 ishitse ashavuga ati ya 2015 bavuga ntushike riga yarashitse niyi bice biragaruka ama article aba profete baraduha amazina nibiki n'intuzeye kutwita abanye profete kutwita abanyapolitike kutwita ibiki mugabo nta politike nta profete just umuririmbyi kora observa cyane kenshi biramworohera ko profetize biramworohera igira inspiration biramworohera ko avuga ikintu avanye ko kiba kuko aba yavyitegereje cyane biba byoroshe kugaragara nta ntuze ego kuko ndabite gute nko kuri kuraraba social media ngene zimeze ubu biroroshe guprediza hirya yaje ngene ntuze bimeze biroroshe cyane gose indirimbo aje kutwereka yuko abaririmbyi bashobora kugira ikintu kimeze nk'iyerekwa tubimenyere kuri Bob Marley abantu nk'abo bon mu buzima utabayeho nk'umurorerezi ukabaho uri umuntu ahari ugiragira icakoze agira icahinduye agira iki biroroha yuko biro tuvuga kuravuga ibintu avant yuko gira intuze hari indirimbo ya Bob Marley bakunda kuvuga ngo ariko aririmba sida mugane zikarimbye nko ma 70 combien na sida itarabaho n'intuze kandi uyumvirije wowe nabifatanye mugabo uvyo observe biragaragara ni ndavyite gute ni nkuko no munsi mu Burundi biravye ukuntu abantu basigaye bakunda divertissement abantu bakunda divertissement media zikunda divertissement presque gusa